ajya naronse esprit ya créativité na innovation no gushika muri 2019 na fait twari mu ba mbere no kuvuga abanyamerika bashimye ivyo nkora na equipe ya Facebook yari yaje mu Burundi wibaze ko equipe ya Facebook ikashimye ivyo nkora bacavuga yuko tugukeneye uko dufashe muri tourna yacu twagira muri Afrika n'amasanamu make iyi ni sanamu ya Facebook ndakoresheje muri tournage ya Facebook Facebook team yaje mu Burundi kuraba Afrika ngene imeze kuraba ibintu vya internet ngene bifasha korana nabo tugakorana nabo antake fixer ko kubafasha ivyo mu matournage kakoresha drone mu byo byose barkwagira mu gihugu kuko bamenye igihugu cyacu ko kuri ngene kimeze ikindi kintu nakoze kuva muri 2017 ndatangiye ku kintu kitwa marketing for location kuko twatangiye Burundi Film Center kwigisha abantu ndacarondera indi ntambwe yo gufasha abantu baje mu gihugu kora amafilme zabo mu gihugu kuko nindi strategie ya marketing ukafasha abantu n'ama hoteli iwacu ikaronga isoko n'abantu bakuru umuga nabo bakaronga isoko bashaka kuba ba assistant ibintu nk'ivyo nico kintu natangiye kujana kuva muri 2017-18 ara benshi baronsa akazi muri ivyo yintu yabo fixer cyangwa yabo assistant cyangwa bakafasha izigiye equipe international ziko ziraza kandi benshi bari baje mu gihugu bagakorana n'abantu ba technicien cameraman n'aba assistant n'ubu indi vision natanguye no kubananyisha ishure ijya Burundi Film Center ibandanye ko atanga inyigisho kuko abantu benshi ndazi ko bakeneye inyigisho za cinema ni kintu twarimo no kuvuga yuko Salut, ici c'est Teacher Prince de MVP Perseverance Staff que je vous ai dit à Nikoli Budget Today TV non c'est le 30 mars 2021 tout le monde Royal Palace entendu me dit le atelier cyangwa muri débat ya tagona coprodac Thomas de kuvuga byinshi ngo senchane mu vyagi biko navuga muri l'atelier ko turavuga ariko uno munsi uregeje kuraba kuno masatu mu magazi ndi muri gauche yanje ndi kumwe na n'igihanga navuga ati peut-être munamumenyereye ariko araza kwidondora kugira mashaka kumenya vy'ukuri ninde tuvugaranye ngaha amaziki nivose amaziki nuvuga ati icamaze mu gihugu nshije uno munsi tuvuga ko tumubikira ko umubonye ninde sibe no munsi katuvuga ati karibu cyane muri television cyangwa muri studio ya Budget Today TV. Ego murakoze cyane. Abariko baratwumva barakina kumenya ati turiko turavugana nande hagiye jwiki ko turabona yuko yambaye n'agapira navuga yuko ariko izina yo bari entreprise cyangwa muri bande vy'ukuri atutuku. Ego je nitwa Amani Papi ndongo yishiramo Burundi Film Center na Papi Jamaica production video studio Jamaica production n'uyu mwaka ni je ndi mu directeur wa Festicab ni Papi Jamaica unovuga ko marumazi nimba rumazi giye kirego kumva ijambo izina ngo Papi Jamaica na cyane muri mu muziki canke peut-être muri studio canke muri cinématographie canke mu bituko bitandukanye uno bose base kwamaze kumona muri en personne bazi ko l'image tu l'as vu il faut ko urishira mu muzirikanye ariko no munsi tugereje kuraba no munsi itaki 33 z'ukwezi kwa gatatu Papi no munsi Royal Palace nigi kitovuga yuko cyo baca ko nyizina ndavuga ko cyo baca kuzanya nga muri Royal Palace niki Ego ikigoga cuno munsi en fait badutumye yuko tuje kuri presentation ngene abantu bashaka kugurisha amaevre zabo artistique ivyo bakora amareresi kuri rezo ya YouTube ngene bashaka kwinjiza amahera kuko kenshi tusanga muntu ivyo ariko arakora na nyungu ashaka kubikuramo bishaka kubicinege no munsi bakwereka yuko ngene bashaka gufasha abantu bakatera imbere bakaronga uburyo n'ubumenyi cyangwa iki kintu kitwa contenu yawe ngene urashaka kuidandaza ikagufasha ko gumuronga inyungu ku kwezi yashaka kubeshaho nico kintu ko product yashaka yuko ifasha abantu bose aho bafisa amareresi n'abantu bose ba artiste ngene bashaka kuba n'umuga bakora none ikintu gikuru uno munsi baje kubereka abantu none baca dutumira yuko umuntu wese ivyo afise ashaka kubiyereka nico gituma mubona nga ivyo dukora biri nyuma masanamu ivyo twamaze gushikako
nivyo mu majambo make. Yego. Dusubira gato nka novuga nka CEO wa Burundi Film Center novuga kuri ibikorwa bidasanzwe byinshi mu gihugu cy'u Burundi novuga kuri impact cyangwa kuri inspire beaucoup de jeunes cyangwa ugira inspiration mu Burundi nashaka nsubire gato cyane kuri image kugereje kuri ama image yuko urikana nawe ko baraba inyuma cyangwa ama image ukoresha cyangwa amasoko guronka nakabijya ka something very important something ikintu de valeur gituma peut-être no musi nka Papi Jamaica kubera ama image meza ronka nakabijya kahe peut-être ubu novuga yuko usumvya aba producteur canke benshi nga mu Burundi cyo tuma uno musi Papi Jamaica atogo cyane gose mu bikorwa bitandukanye bibabe bitegana nka festival canke ama peut-être nk'ama festival international. Ikintu nyamukuru canke nshaka kuvuga kwibanga je mfise je ndakunda akazi kanje kandi ako umuga nkora ndashaka kuvuga ko ni iragi muvyeyi wanje yasigiye ko muvyeyi wanje kera ari umufotographe no kuvuga ko kuri jewe ni ikintu ndagikuriyemo cyo gituma nakunda umuga wanje ivyo mubona bicatuma yuko kuko yiwe neza cyane nagiye kunonosora hanze na jewe nyene ndabishizemo ko washaka kunonosera ibintu utabishiramo umwete na kintu nakimwe ushaka gushikako n'Imana no en fait ashaka gutanga ubwenge n'ikindi kintu kitwa sagesse ubitonzi nivyo discipline cyane cyane ko ngene nakunda akazi kanje kashiramo na zigiya discipline ndanose mu bavyeyi banje no mu mashuri bigatuma yuko ngene tange umwanya wo gukora je ndakora nagufina biri mu kazi kanje nyo usanga umwanya wanje w'akazi ni munini gusumba umwanya mu bindi bintu byose ndavuga ko je kintu canje cyose kiri bien programmé ndafise umwanya wo kugira sport ndafise umwanya wo gukora akazi ndafise umwanya wo gusenga ndafise umwanya no mu muryango wanje avuga ati ikintu cyose urakiye umwanya wayo ukwiye ibaze ko ushaka gushika kure no ushaka gutera imbere afite akazi kose ibanga ya mbere ni discipline kandi umenye ivyo urimo na ico ushaka gushika ko abantu benshi bagakora ikintu batafitiye passion cyangwa avuga ko giye kurondera amahera gusa cyangwa je shaka amahera utazi ivyo ukora uratanga mu bantu je ndazi ko ivyo nkora ari umuntu wagikeneye cyangwa ari cyo ashaka kumenya cyangwa kuraba mu byo ndiko ndakora cyo gituma je nditanga cyane ego vyirikane ko uno musi Papi Jamaica yageze aho akora igikorwa agikora n'umutima wose ije nafashwe gacha bituma uno musi ama marche atandukanye canke abantu benshi bariko baramugomwa mu bikorwa bitandukanye ariko dusubinyuma gatoya arema image mu myaka mu misi heze par exemple kuri Facebook tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 2020 hariho amwe mu masana muyibonekeje peut-être uhagaze imbere navuga ko yabera canke abazungu navuga yuko wari kuratanga sinzi ko wari kuratanga ubumenyi kanaka vyerekana yuko peut-être ariyo navuga ko ari ubuhinga bushasha canke budasanzwe warwi kunonosora hanze no kwerekana peut-être ibikorwa vyawe Papi Jamaica nkuno musi yahageze no musi gerageje ko cyakonze bantu tutandukanyiriza Papi Jamaica wo mu 2015 na Papi Jamaica wa 2021 uno musi urashaka kumutandukanya dushaka kumenya itandukanyiro giwawe kuva muri 2015 aujourd'hui 2021 haraho ndavuga ko ugeze cyane gose bivanye n'ingene witanga cyane mu kazi kawe ego kuko en fait muri 2000 urabe muri 2015 ndashaka kuvuga yuko no ari umwanya mwiza cyane kuri jewe kumenya ivyo nshaka gushikako kuko nari namejeje ivyo kwavuga ko wambonye mu mahanga mu Budage nari namejeje gukora ireresi ya route au risque ubona abantu banyonga makingi Bugarama nari nakoze muri 2014 juste nyuma yayo acatangura ibintu vy'imigumuko mu gihugu cyo gituma sindashaka kuvoyager muri 2015 nyene ndaca simba mu Budagi muri 2017 kwereka ijya filme nyene ya route au risque ni kuvuga yuko aho nyo naronse inyigisho za mbere ngene ndashaka kugira ikintu kitwa les innovations za mbere ndazanye ni kutangura gukoresha ama drone bijya bintu nabitanguye muri 2014 bikatuma ko muri 2015 nikabigarika gato muri 2016 ndacabandanya 2017 nagiye mu Budage no ndaronse izindi nyigisho ngene ndashaka kunonosora neza ikintu kitwa qualité na kindi kintu kitwa perfectionnement mu byo ukora avec beaucoup
donc ari ikintu les haute définition standard ko tushitse kuri isoko international. Niyo mu nyuma yaho ndatangiye kubona ko ma marché menshi atatangiye kuza, naho nyene ndacatangura ikindi kintu kitwa live streaming, kwereka ibintu en direct, kuko ko wavuga mu Kirundi akanyoni katagurutse nishaka kubona abandi bageze kamenya ubweze aho bugeze. No mu Budage ndabonye ngenewe ko agira ibintu en direct, acavuga none kubera iki twebwe mu Burundi. Cyambere ndakizanye ni mu ishengero iwacu, ndatangiye kubikorera mu ishengero boro boro, nje tatangiye kubishira mu isoko. None ni kuvuga yuko kuva muri 2015 16 17 agenda ronse esprit ya créativité na innovation, no gushika muri 2019 na fait tari mu bambere, ni kuvuga abanyamerika bashimye ivyo nkora na equipe ya Facebook yari yaje mu Burundi. Wibaze ko equipe ya Facebook ikashimye ivyo nkora, bacavuga yuko tugukeneye uko dufashe muri tourna yacu twagira muri Afrika n'amasanamu make. Iyi ni sanamu ya Facebook ndakoresheje muri tournage ya Facebook. Facebook team yaje mu Burundi kuraba Afrika ngene imeze, kuraba ibintu vya internet ngene bifasha, korana nabo tugakorana nabo en tant que fixer ko kubafasha ivyo mu matournage, kakoresha drone mu byo byose barwagira mu gihugu, kuko bamenye igihugu cyacu ko kuri ngene kimeze. Ikindi kintu nakoze kuva muri 2017 ndatangiye ku kintu kitwa marketing for location, kuko twatangiye Burundi Film Center kwigisha abantu, ndacarondera indi ntambwe yo gufasha abantu baje mu gihugu kora amafilme zabo mu gihugu, kuko n'indi strategie ya marketing ukafasha abantu n'ama hoteli iwacu ikaronga isoko, abantu bakuru umuga nabo bakaronga isoko, bashaka kuba ba assistant ibintu nk'ivyo. Nico kintu natangiye kuzana kuva muri 2017 18 ara benshi baronsa akazi muri ivyo bintu yabo fixer cyangwa yabo assistant cyangwa bakafasha izigiye equipe international ziko ziraza, kandi benshi bari baje mu gihugu bagakorana n'abantu ba technicien cameraman n'aba assistant. N'ubu indi vision natanguye no kubananyisha ishure ijya Burundi Film Center ibandanye ko atanga inyigisho, kuko abantu benshi ndazi ko bakeneye inyigisho za cinema. Ni kintu twarimo no kuvuga yuko ijya centre ibe ponctuel, ibandanye itanga izijya nyigisho zo kuinspira abantu bakunda umuga bakabinonosora neza. None ubu umwaka weze muri 2020 no afite ari projet yanje, kuko ndashaka kugira bila ivyo byose nakoze mu myaka 10 pendant les 10 ans twagize ijya filme twa maguru n'amaboko, abadagi bagadufasha mu ijya mugambi ibikoresho. None ibyo bikoresho bacavuga none ubu twabonye ko bamaze gutera ku yindi ntambwe, utangure none umugambi wo gufasha ikintu kitwa cinéma de quartier. Ni kuvuga yuko mu misiri imbere tukabona ko ari umugwi w'abajene bo muri ma quartier bari bien stabilisé, bien organisé, ndashaka kubarondera tukavugana na Coprodac biga bikoresho Coprodac itasubire gukoresha, tukabitanga mu bagi abantu ba cinéma de quartier bikabafasha no bakatangura gukora aho twageze muri 2012, ko biga bikoresho twabironse muri 2012. None umuntu ashakora film kandi biracahari biriho, ni vyanyu ni vya Burundi, ndabikoreye nikandika ibintu byinshi ko igihugu bironka. Ubu none bampaye mission yo gufasha cinéma de quartier bakaronga equipement ya son mu gihe niveau yabo, no bakatangura kuduga boro boro buke buke. Ndibaza ko bimwe bitashaka gukora n'ijya ma micro sans fil, kuko bone ma radio mesha yamaze gufata zijya frequence, bibasha kugerageza bonyene bo muri quartier bakaziregla, bakaronga ama frequence make, bakatuna amafilme mu bibanza peut-être atarimo ma interference, mais ari ama boom pole, ari ama machine zigeza make, dushaka gufasha abantu bo muri quartier bakatangwa kora amafilme stari ma full HD mu gihe standard za kera, no bakatera imbere nazijya filme tukazidandaza no mu mandi marezo. Turaje mu papija makikino ngira mvuge musanzwe ugerageje kuraba mu Burundi ni igihugu usanga kirangwa n'urukundo, usanga abantu benshi bakundana, sivyo? Kwasanga mu byo bakora bavuga ati vraiment ndakiye gushigikira mugenzi wanje agira hashitse, peut-être nitwe yuko ndi mu mentor canke motivateur, j'ai motivé beaucoup de gens. Bon uno musi nk'umuntu bivuga ko wanonoso ubuhinga bwinshi muri cinématographie, navuga ko wajawusi ibigo byinshi cyane wawe n'abantu batandukanye, aho waronse niba ko cyo gukorana na groupe ya Facebook
uno munsi nka Papi Jamaica tuzi ko la majorité d'abantu benshi kugira atanga ikintu kanaka avuga ati vraiment il faut que haba hari amahera kanaka ni contribution interane yayo wumva woterera cyane mu ba producteurs cyangwa mu bantu bakora ama video kugira bakora ama video de qualité peut-être des formations aho usanga benshi n'amafaranga bafise nka Papi Jamaica ni kintu cyo nova nyisezerano cyangwa promesse bavuga ati vraiment je nka contribution nova nshobora gutanga na cyane uburundi umenyekana cyane kuri cinématographe cyangwa mu makalite meza ma firme peut-être ari cyo wumva wovuga nka contribution ushobora gutanga kugira tubandanye peut-être dutumiga atari wowe gusa peut-être ejo nejo bundi mvuye ati abandi batumiwe nkuko natumiwe ubwo n'abati vraiment ndi papa naramuye benshi cyane icontribution ya mbere yo ino ndashaka gutanga kandi ndemeye ko ndashaka kuyitanga ni kutanga ubumenyi fise en fait ni kupartager connaissance fise mu bandi bantu bayikeneye kuko kuva kera nari umugambi wanje nari nabikoze no muri UNICEF kuva muri 2007 kushika muri 2008 nari umwigisha muri UNICEF niko natanga inyigisho mu bajene bito bamfa journaliste no muri Burundi Film Center benshi nari umuntu ndiko natanga izo nyigisho nyene za cinematography nubu ndeme yuko fise umugambi wo gushinga ishure no shaka en fait kugira retraite wanje kuzana amashure ya cinema kuko aho ngeze ndibaza yuko shaka aho ashaka kudusubira kuko ivyo wamaze gukora visa cyane ni visa ko ushaka kurondera aho bashaka gusubira no bakabandanya aho ugeze je ubu shaka yuko ikintu ca mbere kwavuze ko tukena urukundo ni visa yuko abantu bakundana mu muga si visa cyane abantu babandanye bakora pingana abandi bakatoteza undi abandi bakafata undi nabi abandi bakakasa ama projet y'abandi ijo ndabonye ni kintu kiri très vraiment populaire mu ba jeunes ari kintu kitwa manque de solidarité na manque ya respect kusonera abo babatanguye en fait ari abantu wo kuravuga yuko aho baturaba si bose muri secteur iwacu ariho baturaba nabi peut-être washaka kwibaza ko kubera iki Papi gusa gumaronga kazi atari experience fise kandi n'umuntu yatanguye vuba atazi kuraba performance fise mu byo wewe ariko arakora uriyo kukuza kuraba kusaba imanuro wewe akatangura kushira blocage mu byo nkora cange kurondera ngene ashaka kwica akazi kanje cange isoko iwanje cange mu bakozi banje jewe bamaze kumishano icuro zitare 10 umaze kugishano icuro 10 Papi Jamaica mu producteur novuga ariko akora mu amaze guhabwa eshano nk'inshuro zirenga 10 bivana ibikorwa akora ama marche aronka kisha ari kugabaro benshi ariko peut-être agasimba imanga vy'ukuri nukuri gasimba imanga kubera imana nsenga ubu nico gituma ndatangiye gusenga cyane no kuri stati wanje ya WhatsApp nushaka kubona ikindi kintu atari amajambo y'Imana yo gushima kubera iki umunsi navuye hanze année passée ndabonye no en fait uko ratera imbere ucubona benshi batangiye kukwanga abansi benshi naho natangiye kugira innovation nyinshi cyane mais aho ndatangiye gukora cyane mwashaka kubona mu bintu bito peut-être mu bintu bikeya wa munsi wa investiture umukuru igihugu ari live en direct benshi bacayishima ndatangiye kureba uhinga ba drone en direct ibintu nivyo mais ndakunda cyane televiziyo y'igihugu kuko aho bacavuga yuko turagushigikira nivize ko tugire collaboration abandi abo tusange umuga abo umenga yuko ndacaba umunsi wabo n'abacatangura kwinjira mu soko yiwanje canke mu bakozi biwanje kuremamo agatima kabi kurondera abakozi banje bakabaretira kandi ibyo ni bibi ikintu shaka gufasha secteur yacu canke ya cinema audiovisuel sivyo ni kugira urunani canke kugira urukundo canke kuraba ico uye amaze gushikako rega tumushigikire nato tukatera imbere nico ashaka kudufasha je ndakunda cyane cyane televiziyo yacu y'igihugu kuko aho ashaka kwinspira kuundi yamaze kuronka niveau ya avance tukagira collaboration nabo bakaja kwiga etape nabo kabafasha bakatera imbere kandi opportunité ziriho internet iri ku muntu wese ari wese ashaka kurabiga bikoresho nakabirondera nakaba connecter nawe ushaka kuma nanje indi nkuvu yo kurondera ibindi biri hejuru kuko twese tubaneye dutera imbere nico kintu Petero nashaka kuvuga turondere urunani urukundo ko tabonye muri Nigeria benshi
bagize urunani kuko benshi turabagenzi umwuga wa sinema ugatuma ko yashaka kubabeshaho ikaba parmi secteur iri hejuru ya kabiri après iga rudandaza rwa karbira bagira ushaka kubaza igisata kinjiza amahera cyane muri Nigeria igisata cha amareresi sinema ni secteur ya kabiri injiza amahera menshi usumba yandi ibisata bafise mu gihugu cyabo non après gitoro ni igisata cha amareresi nikinjiza amahera menshi ko bafise isoko ko kandi barafise urunani nico kinosha gusaba abarundi n'abantu bose tukora n'umuga tugira urunani kw'igihugu ni ciza cyane ego turashaka kushika kure tukatandiza ibintu byinshi no tushaka kwinjira no mu marezo menshi n'abantu bose bagatera imbere. Ego, merci beaucoup tukije kumvira message ndavuga watanze amajambo shagero vona n'amajambo y'inkora mutima bivuga yuko uriko ratwumviriza no munsi na cyane kuri kiganiro muri Buja Today TV n'umvye amajambo Papi Jamaica yagiye aravuga n'amajambo vraiment asho gutuma haba ico bita ibihinduka changement transformation na cyane muri film muri resi mu Burundi cyane hakaba transformation changement na cyane guhindura kagatima kumva ko umuntu ariko aratera imbere hako tugaragaza agatima kugwango hako tugaragaza na mutima kugira iki wo kuja hamwe twumva ico tukokora. But gatoya kubera ko hari abantu bakora twumvira peut-être bashaka batumva ibyo turavuga just nka message ari message ka peut-être bari hanze bari muri South Africa bari muri Kenya cyangwa aba diaspora akaja mu kamo shaka kuvuga na cyane nka message pour les Burundais les changements